birashoboka yuko atashusho ufise ya 2026, atagahunda, atabigaragara urabona. Reka umuco ukurasire, ari we Yesu Kristo. Nuwamuha ikibanza kimubereye, umwaka wawe uzokayangana, kuko azoshiraho itazanure, itandukaniro hagati y'ivyingirakimazi n'ivy'imburakimazi, bikune n'akanwa kawe wature ijuru rito mu muryango wawe. Reka umutima wawe uzomere nk'isi, ivu ryo guteramo imbuto nziza, ari ryo jambo ry'Imana, bikunde wama ivyamwa vy'agakiza. Hama inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba mu bawe no mu vyawe. Ndasenga ngo Imana izishire ku nzira yawe abagenzi canke abantu bazokubonera izuba, bazokumurikira mu bihe bigoye nk'ukwezi mw'ijoro, bazogutera ivyizigiro vyinshi uzobejo nka za nyenyeri Imana yereka Aburahamu. Hama bazokwibutsa yuko Imana iri kumwe nawe, ko naho uzoca mu biyaga, mu nzuzi, ntizokurengera, ariko uzozogamwo nk'ifi. Hanyuma witeze Imana uzokwiyubura mu nkomezi nsha, ntuguruke gusa nk'inyoni ariko nk'inkukuma mu kirere. Ndatuye umugisha umwe Imana yonyene itanga, nkuko yawuhaye Isaka mu mwaka umwe akimbura ingero 100, akagira ibitungwa vy'amasho n'imikuku. Je ndongerako n'ivyona kuba ariko barabisengera mu izina rya Yesu Kristo. Hama uze wibuke kuruhuka, ufata umwanya wo gushima, wihweze ivy'Imana iko irakora mu bugingo bwawe, ahanini wizeye yuko atawundi mugisha ukwiye kugira canke ufise atari Imana. Umwaka muhire, meilleurs vœux, happy new year.